Chuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kaze ku kiganiro ku kivi cyo kuri uwo munsi igenekerezo rya 27 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2025 aho tubayagira ibikorwa nyamukuru byaranguwe na nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo bikorwa bikaba byaranguriwe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega muri iyi ndwi turimwo. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 24 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2025 nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD aherekejwe n'umutambukanyi wiwe nyene cyubahiro Angeline Ndayishimiye barifadikanije n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD bo ku mugwa mukuru wa politike Igitega mu gisabisho mpuzamadini gitegurwa n'uwo mugambwe ku wa kane wa nyuma wa buri kwezi. Ayo masengesho yari yitabiriwemo kandi n'abarongoye imigambwe itandukanye yemewe n'amategeko mu Burundi, abaserukira amashirahamwe yigenga atandukanye hamwe n'abazitoza ku giti cyabo muri aya matora twimirije. Twabamenyesha ko ayo masengesho yari afise icivugo kivuga kiti amatora ni akaryo ko guhitamo abazotubera abasuku beza. Umuvugabutumwa yigishije ijambo ry'Imana Reverend Pasteur Pierre Claver Ndayisenga yishimikije igisomwa cyo muri Matayo ikigabane ca 20 kuva ku karongo ka 25 gushika ku karongo ka 28 aho yahamagariye abarundi guca bugufi no gutora indongozi nziza. Yamenyesheje kandi ko abafasha b'umurongozi babwirizwa kugira kumbona kazoza y'iyo ndongozi kandi bakirinda ishari. Baharasenze nabo nyene hanyuma baratora kandi Imana irabarongora batora abantu beza. Murabona rero ko ijambo ry'Imana rishigikiye ko haba amatora. Muri ya matora aya nyene tuvuze mu ijambo ry'Imana nandi yose duhora tubona. Nta n'umunsi n'umuzobona Imana iza n'amaguru ngo ivuge ngo ntoyuyu oya. Mugabo Imana itanga uburongozi iciye mu bantu. Mu Baroma 13 ku murongo wa mbere ngo kuko atakuganza kutava ku Mana ukuriho kose kwagezwe n'Imana. Muri Yohana 19 umurongo wa 11 iri gihe Pilato yereka cunaguza Yesu ati kutanyishura ntuzi ko mfite ububasha bwo kukurekura cyanye kukwicisha. Yesu yamubwiye ati nta bubasha ubu mfise ko ubufise kuri jewe kiratse ubuhawe buvuye mu ijuru. None yerekana ati ububasha bwose umuntu afite mwisi abuhabwa buvuye mu ijuru. Imana ubwayo rero niyitanga uburongozi iciye mu bantu. Umurongozi asabye iki? Mu bacamanza 6 murongo wa 14 ni inkuru za Gideyoni. Guhoraho aramwitegereza aramubarira ati genda ukwizo nkomezi zawe zingana ukiza Abisirayeli ubakure mu maboko y'Abamidiyani ni jewe ubwanje ngutumye. Umurongozi asabye iki? Imana ishiraho umurongozi ngo atorere umuti ingorane kanaka iba ihari. Umurongozi wese rero arinza ashigwaho abahawe igikorwa kidasanzwe. Niyo mpamvu akwiye kwiyumvira cyane kuri ibibazo bitatu bikurikira. Ni bibazo bihagaze kuri kahise na kubu na kazoza. Nimba umurongoza agiyeho hari kibazo cyambere akwiye kwibaza. Mbega twavuye hehe? Ni kibazo gifatanye na kahise. Ariko kandi tugezehe? Turihe? Mu yandi majambo ni kibazo gifatanye na kubu. Kirimwo ibintu bine bikomeye. Muri kubu umurongozi wese ibintu akwiye kwiyumvira ni ibintu bine bikomeye. Kuraba intege nke dufise nizihe, inkomezi dufise nizihe, ariko kandi hari inyuma ni akahe karyo dufise ko duteza imbere opportunité, ariko kandi nizihe ntambamye zotubangamira. Aho ni muri kubu uca wicara ukiyumvira kandi Imana ikagufasha. Ariko kandi hari ikindi kibazo turiko tujahe.
gifatanye na kazoza turiko tujahe hari imbere ngomba ko ibintu bimera gute muri iki uko ibintu bimeze ubunyene nibaza ko mu Burundi uyu munsi n'umwana muto arazi mbona kazoza turiko turakorerako ahantu turiko turarondera ahantu tugomba gushika muri 2040 na 2060 twebwe turiko turabona iyo turiko turaja kubw'ivyo rero si uwari we wese yobishobora kuki uburongozi busuku buratandukanye n'ubutegetsi buratandukanye n'ubukuru nibyo harimo igice kimwe cy'ubutegetsi harimo ubukuru harimo icubahiro ariko hanini uburongozi busuku busobanura kwitangira abandi rimwe na rimwe ukarara wicaye nabivuze abandi baryamye rimwe na rimwe ugategura ibintu abandi bazokwamurako utakihari none wagwaniye nayo kwikukira ntiyayishitseko Uburundi ntibyikukiye none arihe wagwaniye demokrasi ntiyayishitseko nitwarose demokrasi mu Burundi none arihe nuko umurongozi musuku akora uremera gutegura ivyo abandi bazoryako mugawe utarimwo ubwo nibwo burongozi apana kubona imbere yawe gusa ikibazo ca kane none abakorana n'umurongozi basabwa iki umurongozi nahatowe n'Imana naco yo kwishoboza ari wenyene ni ngombwa ngo agire abamufasha kandi beza mu gitabo cyo guharura igice 11 wereye ku murongo wa 16 tubona Imana iha Mose abafasha 70 yabonye ko afite ibikorwa byinshi mugabo ngo ibanza kubaha ku mpwemu yiwe kugira ngo basana Mose bazokorane neza bahuze umutima n'inama uko birababaje igihe uri umurongozi ugakorana n'abakugwanya birarusha cyane biraruhisha nta kiruhisha nk'icyo hano mwisi niyo mpamvu hano abafasha umurongozi bakwiye kuba ari abantu bameze neza bumva imbona kazoza y'umurongozi kandi bakamushigikira hano icyo kwirinda kubafasha umurongozi no kwirinda ishari kandi ababwire mu bikorwa hadutse ishari sino bibikorwa gusa ibara riba riguye uko ishari rihetse uburyarya umuntu agusharitse aranagutwengera kandi mutari kumwe ishari ni ribi cyane nico gituma mu burongozi bwacu mu burongozi bwanyu abafasha umurongozi mugerageze mwirinde ishari Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yibukije abazitoza n'abazotogwa mu matora twimirije muri uku kwezi kwa ruheshi ko bozobandanya babera abasuku beza abarundi yibukije kandi ko ibyo igihugu basabwa kubitunganya ku neza y'abene igihugu bose Imana yotugirira neza abitoza bose bakumva yuko ibibarindira imbere yabo ari ukuba basuku Imana yofasha imboneza zose zikumva yuko umuntu agiye imbere y'abandi ababaye umusuku amatora n'akajya ko guhitamwo abazotubera abasuku ikibazo gusa cyovuga uti turavyemera ko ari ivyo je ndavyemera hasigaye ko twese tuvyemera wewe rero bagutoye ngo userukira abandi leta y'u Burundi n'abarundi bose atanumwe avuyemo wewe rero ugiye kugira ngo utunganirize abo barundi ubakorere kandi utabona iyo uja uvuga ngo amatora araheze nashitse yo kaba kuba umusuku wewe ugiye rero umenye ivy'igihugu ivy'abarundi bose ugiye kubitunganya ku neza y'abo barundi nyene kuko uri umusuku ugiye kugira ngo iri tunga ry'abene gihugu bafise iri tunga kama itunga ry'igihugu ryose uje kuritunganya neza ku neza y'abene gihugu nk'ubu kavuga uti mbega vyokenda kute kugira ngo simbone umwene gihugu akenye agenda miguruwazi kavuga uti none ntibishoboka ugateka umutwe kandi ntuvuge ngo wariryamiye wowe uri kuteka umutwe none sivyo wemeye none muri gira mwumva umusoda n'umupolisi bidoze guhera abandi bararyamye ngo nanje ndiko ndapfeya ntushobora nivyo wiyemeje kuba umusuku ntiwaje rero kubagara ko uri umusuku hari ingingo ivyo twita ivy'igihugu twubaha ivy'igihugu dusonera hariho iritongo ry'igihugu
itongo ry'igihugu aho ni santimetero imutegeza kuyisonera umuntu w'igihugu uwo mwene gihugu wese utegeza kumusonera amategeko y'igihugu utegeza ko ivyo bintu ivyo dusonera vy'igihugu ivyo bitatu uri umupatriote uri umuntu wumva ko uri umwene gihugu ico kintu utegereza kugigenderako none umaze kubaho umuntu uzomutuka umaze we gusonera umuntu w'igihugu uzomutuka erega ari umuntu avuga ngo ntatukanye ngo sinumva ko nawe nabaye umugabo bariho hari abantu menga beshwa muri propagande ngo ntamututse ngo ntibontora bogutora gutura umutukanye boguhamana turi umutukanye iyo ndero yawe bacabaza ati ujya mu ndero yayikuye he muguga wasanga muri ko ya daimoni twaratukana emwe tukambikana ibara hari abantu rero umenga nabo gutukana ariko ubu unibaza yuko ubukizo bari mu kivandimwe twese turabarundi nta budasa buhari abarundi ahubwo imana idutegeka ko dutegeza kuronka indongozi zituje imbere kuko ingabo zitagira umutware bazita impehesa twese nta diferanse umuntu urashobora kuvuga uti jewe uti sha irya mbona kazoza ko bagize umwaka wa kuregana kuko bijya byose dushaka twese tuvyumva kumwe mugari umuntu ashobora kuvuga ati buryo woca muri inzira ntiyihuta nko muri kampanye ugacuvuga uti je ndabereke je ni mwantora vitesse ngiye tuzoca inzira iri hagufi ni imbona 2035 kizo ari igihugu giteye imbere ugaca bivuga uko ugaca werekana uti ehera ingere byogenda rimwe kabiri gatatu kane bagaca bavuga ati sha ibi bintu avuze ko menga nivyo ahejeje gutanga impanuro zerekeye inyifato nziza yasabye abarundi bose tutibagiye n'abanyamigambwe itandukanye bari aho kubahiriza ibyifuzo bya bene gihugu no kuja mu matora turaba imbona kazoza y'igihugu je nkubu none nkubu muraronka umwanya wo kwiyumvira muti mbeko karamatora agirabe wacu usanga imitima yose iri kwirarurumba abantu bose ugasanga nta mitima ikiri mu kibanza cayo mugabo bo kubera iki abantu menga nta n'amatora azoba none navyo mubona erega nk'umuntu hari yaramenyere Burundi bwimirije amatora akabubona no munsi aratanga ahubwo mbere hari n'abatazi ko amatora azoba kumbe ngira ngo canke amatora twemera amatora ari umukuru w'igihugu bamaze kubona kazoza k'igihugu bahabonye imbona kazoza bayigendana mu mupfuko ubajije umuntu wese uti imbona kazoza yawe niyi ngo imbona kazoza yanje ngo jewe ngo bizabimeze uko hajya rero hazotera igihe ari patriotisme tuguma dukora igihugu kikuba kibandanya naje nzoba mu baro bitrenza ndavuga nti he wesha seni genda urabe hariya mugabo hariho ibintu bitariko bimera neza je nubu narababwiye impanuro cyari nayivuze hirya yejo byavuzwe n'imigambo yuko muri composition y'amabiro ngo hariho abantu bazaye bya bindi bya job bashara ibintu by'amatora reka kubishiramwo job hakuvuga ngo shireho we wanje oya gira bose bajemwo bibone abahiganwa akabona yuko bose n'abarundi shiramwo bose ntavyo kuvuga nta buzima buriyo ntagira umuntu aja kurondera ubuzima mu mabiro do vote shiramwo abantu bose bibone tugere dufise umutima mwiza kuko hari abantu uzaho makaje wiwanje haje wiwanje hajya uburi kukina nabi je nabwiye seni na ministre de l'Intérieur igenda mwicare murabe bose bibone yuko erega turabarundi mwarubitire n'umurundi umukinyi n'umurundi none byose turiko turoderera uburundi kubera ikitu dutangura kuvuga ngo hajya ngo harimo akajobe ngo wako karaka ngo basakarye oya ibyo tumenye mu organiza tuvyorganize neza tumeze neza none rero cyo nokora no kubipfuriza mwese ibihe vyiza vy'amatora haba imbere haba hagati mu matora n'inyuma mwese dusaba Imana mushobora byose ihezagire ibikorwa byose tugiye gukora bijaye n'amatora kandi igumihezagire igihugu turonke akavura keza turonke n'akazuba keza Imana ibahezagire mwese. Yene cyubahiro Varisito Ndayishimiye yamenyesheje ko intsinzi y'ukuri atari gutsinda amatora
ahubwo intsinzi nyakuri ni uko abarundi bose boba bashitse aho batunga bagatunganirwa. Narababwiye hariho abantu bahora bihenda ngo intsinzi ni iki, ugasaga David yavuze ngo ni intsinzi, bo bakabaze ngo gutsinda amatora. Ndababwira sivyo, gutsinda no gushikana abarundi hahandi wavuga uti nkeneye ko abarundi batunga bagatunganirwa mu vyabo no mu babo. Igihe bitazabira uko tuzoburashikira intsinzi. Hagera ni uvuga muti iki tugese David najya uvuga ngo ni intsinzi. Oyi intsinzi ni biriya. Bukeye bwaho igenekerezo rya 2025 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2025 nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba kandi ari n'umugenzi w'ugwaruka yaritabiriye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega ihuriro ridasanzwe ryo gwaruka rw'incabwenge ryateguwe no gwaruka ruhurikiye mu kigo Paeje mu ntumbero yo guhamagarira gukora ibikorwa by'iterambere no kurabira hamwe ivy'umugambi Paeje umaze gushikako inyuma y'imyaka 4 umaze. Ibirori bikaba byatanguwe na defile ndende igizwe no gwaruka rurenga ibihumbi 8 rufashe mu mugongo na Paeje gwavuye mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi aho bagenda barerekana ibikorwa barangura mu mafaranga bahawe n'ikigo Paeje mu kubafata mu mugongo. Iryo huriro rikaba ryatunganijwe ku civugo ukwigenga ko gwaruka mu by'ubutunzi n'iryo soko ry'iterambere ridakama. Urongoye ikigo Paeje umwigisha Desire Manirakiza yarashikirije ivyo uwo mugambi umaze kurangura mu myaka 4 iheze uwo mugambi utanguye. Desire Manirakiza yarashimiye kandi abafatanya bikorwa bose bafashije Paeje gushika kuyihangiro. Naje kubereka nongera ndababwira nti gwagwaruka mwantuma nguru naruzanye rumwe muri go nico mwasavye kugira ngo bashobore bonyene kwihangira akazi bongere bagahe n'abandi barashoboye kubikora kuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi urugwaruka mubona ngaha sigo gonyene Paeje yashoboye gufasha. Urugwaruka mubona ngaha no gwaje ruserukira urundi mu makoperative basanzwe bafise. Uko vyahora bigenda mwese murabizi ngaha aba jeune bahora bafatwa mu mugongo haba mu kwideplacer mu gufungura no mu kubaho mu gihe cyose baba bari mu bikorwa mwe nibi. Ariko uno munsi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi uyu mwambaro mubona urugwaruka rwambaye nibo bonyene ubwabo bayiguriye. Hanyuma ibijanye n'ingene babayeho ngaha kuvejo gushika ejo aho bukera kugira basubira inyuma nibo bonyene ubwabo bashoboye kwimenya. No kuvuga nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi urugwaruka rwaje kubashimira kubona mwarashoboye kwiyumvira gushiraho ikigo Paeje n'ingene iki kigo kigerageza uko gishobora kose kugira ngo gishobore guteza imbere urugwaruka mu byerekeye ukwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Ijambo rya kabiri nagomba mvuge rijanye no gushimira abakozi bose ba Paeje atako batagira bakora ijoro n'umurango kugira ngo bashobore gushigikira no kugenzura ingene ibikorwa by'ugwaruka biriko biragenda ahari hose mu gihugu cy'u Burundi. Shimire kandi abashoboye kudufata mu mugongo aha novuga abo twokwita aba partenaire bamwe bashoboye kudufata mu mugongo mereye kuri ambassade ya Pays-Bas yashoboye kudufata mu mugongo
nkavuga UNICEF, nkavuga na PNUD, twashoboye gukorana ku bisata bitandukanye, nkavuga na FINUAP. Abo bose bakaba barashoboye kudufasha kugira ngo dushobore kukorana ku bisata bitandukanye twariko turakoreramo. Bamwe mu gwaruka bafashwe mu mugongo n'ikigo Payeje barahawe akanya ko gushimira nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yabigishije kwiyungunganya. Ariko nagomba ndababwire Payeje imaze kuza abajene twaciye dutera imbere, dukira inzara, dukira agasuzuguro. Abajene oye! None naragababazi narakuntu mubona ubu nta mpera yagusa jewe shaka. Ubu jewe nta kintu tama yaratwigishije yaratureze. Ubu nta mujene atagendana inoti ya 10. Reka rero ndabashimire nyenicubahiro ni mu bajene bakozweko n'umugambi wa Payeje, ndaja gukora ndikenura. Ubu ndiko ndiruka ku buryo umuriyaridi utofunga. Imana yamushizemo umutima nk'umwe yashiramo Dawudi hariya hirya, iramubwira iti jana n'abajene nibo bishoboka, nibo bagifise inguvu nyinshi cyane. Hama nawe nibaza ko muri Afrika, East Africa turabambere dufise nyenicubahiro ajana n'abajene. Abashimeshi cyane. Kubera rero mugambi wiwe yiyumviriye akavuga ngo abajene mugomba gutera imbere, ari mwebwe bivuyeko azana Payeje. Je nigeze kubwira Payeje ni jenzo mu ambassadeur wa Payeje. Je nagiye muri Payeje, abantu b'abajene twari kumwe bavuga ngo Payeje itanga ibanje kuraba ibicanke biriya. Mugabo je nshitseyo nasanze atariko bimeze. Ushima Payeje yarakoze ubuvishu. Bimwe mu byo Payeje yamuhaye, visha rafise mixeur digital. Hajya hirya abari mu vyuma hariya barabizi, mixeur ifise 32 pistes, kandi kubera iyo mixeur n'ibindi vyinshi vyayiherekeje, ubu abajene benshi mu makaraoke agiye atandukanye, mu Bubare, i Bujumbura, i Gitega, mu Burundi ndetse no hanze, kubera ivyo vyuma vya Payeje, vishu yarashoboye kuramura benshi mu makaraoke agiye atandukanye. Naje mu mamashirika. Umugenzi w'ugwaruka nyenicubahiro Barisisto Ndayishimiye yarakengurukiye abarongoye ikigo Payeje kubona barangoye ibikorwa ku bice 91 kwijana, aho yaciye aha ijambo umushikiranganje wa mbere we akurikirana ku munsi ibikorwa birangurwa na Payeje mu kwitaho ugwaruka no kurufata mu mugongo. Uyu mugambi Payeje watanguye ku cyumviro cyatanzwe n'abajene baciye ku ntebe y'ishuri, aho babona yuko bakwiye kuronka programa yobashigikira. Ico gihe bakibivuga umuntu ntiyabona iyo bizotangurira nuko bizobandanya. Ariko ico nagire nkenguruke cyane ngaha nuko nkuko abandi babishikirije, nyenicubahiro akunda kuvuga ati on apprend la guerre à la faisant. Yaciye atangura ubwo nyene atuje imbere, we nyene arabona uko vyogenda, aratanguza uyu mugambi. Hajaho nabije ayo mafaranga naho yagiye ubwa mbere, ntimugire ngo naho nyine byari byoroshe kugira ayo mafaranga atangire gukoreshwa. Nimwiragiye rero ivyavuzwe ngaha, abaca babihereza intumbero zindi bishakiye, bavuga yuko ariko hafashwa ugwaruka rumwe kugira abacemwe imigwi ugwaruka gose, maze bamwe bikumire ntibaje muri uyu mugambi. Ariko nkuko abacinga babishikirije, kubera impanuro nyenicubahiro yagiye arakora hirya no hino, ugwaruka rwarabonye yuko ntabwo uriko rurahendwa nabo banyepolitike bashaka kubishiramo imvo za politike, barakurikira abandi. Nico gituma mubona uno munsi twese turi ngaha habereye ijisho muri izi mpande zose z'iki kibuga.
nkengurukira cyane nkuko nakengurukiye n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'abakora mu mugambi wa payeje, ndanakengurukira umugwi w'abahinga wakurikirana ibikorwa vya payeje, nongera no gukengurukira cyane umugwi w'abashikiranganje twari kumwe, kuko twarakoze ijoro n'umurango kugira ibyo bikorwa byose bitora inyishu. Mu kurangiza n'icyubahiro nagira ibi bikorwa byose byakoretse ngaha, ibi byose tubona ngaha, nagira by'umwihariko twe twari umugwi ujeje kubikurikirana mugabo mbwira bari ngaha bose kwari kubera impanuro zanyu arico gituma ibikorwa byose uno munsi turigena uno munsi byashitsweko. Imana ibahezagire. Inyuma yaho yaciye ahamagara urwaruka basangira umunezero mu gutamba. Perezida wacu neva n'umujama w'abajene akora iby'ubutwari neva n'umujama w'abajene. Perezida wacu neva n'umujama w'abajene akora iby'ubutwari neva n'umujama w'abajene. Koko n'umujama w'abajene nibyo n'umujama w'abajene. Koko sinari bwabona umuntu yitaho urwaruka ukuruganiriza mu kugwiyegereza no mu kugwizera. Araruha impanuro akagwiyumvirako ndetse akagwiyigisha uburyo bwo kwiteza imbere ni mu mvugo rukundo. Yivugira ko ari umujama w'urwaruka akanabigaragaza mu kurujya imbere mu bikorwa, agafata iya mbere mu kurutera intege kandi akumva ari fiere. Nukuri ari fiere mutama, ari fiere mu bikorwa, ari fiere mutama, ari fiere mu bajene, ari fiere mutama, ari fiere muri byose, ari fiere mutama, ari fiere. Perezida wacu neva n'umujama w'abajene akora iby'ubutwari neva n'umujama w'abajene. Perezida wacu neva n'umujama w'abajene akora iby'ubutwari neva n'umujama w'abajene. Koko n'umujama w'abajene nibyo n'umujama w'abajene. Koko uwo muvyeyi we yabitahuye kare mu kwita umujama w'urwaruka. Abo bajene arabubahura abereka icanzo, ababera akarorero mu burimi n'ubworozi. Yemwe yazanye ishirahamwe payeje n'ibindi byinshi tutoshobora kudondagura ngo tubiheze, kugira ngo abajene bashobore kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyabo. Nukuri ari fiere mutama, ari fiere mu bikorwa, ari fiere mutama, ari fiere mu bajene, ari fiere mutama, ari fiere muri byose, ari fiere mutama, ari fiere. Perezida wacu neva n'umujama w'abajene muhamashi yemwe arayakwiye. Muhamashi nayali yemwe arabikwiye. Muhamashi yemwe
muhamashi yamuhe muhamashi arabikwiye. Nyene cyubahiro Varisto Ndayishimiye yarateye intege umugambi Payeje aho yamenyesheje ko ibikorwa Payeje yaranguye ko ari cigwa igihugu kihakuye ko iterambere rishoboka. Ibiro bitanga umwizero mu gihugu. Aba muri ngaha mwese ubu mumeze nka bya bikamyo vya remorke. Inyuma yanyu hariho ibigaba bavuze. Baremorke ntimwemere ko basigara inyuma, ntimubemerere. Umwe wese yiha intumbero ati ntegerezwa kuronka abo nanje nkwega remorke. Uce witwa rero cette fois uzoca witwa caki Mercedes kinini cikiremorke. Igiskania mwebwe muri amaskania tagura mu kwegera bajya batarakanura kuko nabo bazokanura ngo rabiraho mugende muraririmba rabiraho babura amatari muri ngaha mubwire abo ivyo bigaba mwavuze rabiraha nabo bazoca bigana bico bigenda neza. Ubu ndashobora kuvuga ntubu ndafise inteko amabataro ya mbere y'abakomando ni mwebwe mu rugaba rwanya ubukene. Ubu rero tugira n'abandi rero. Yaciye ashimira umugurongoye Payeje aho yamenyesheje ko hamwe igihugu coronka abantu 100 bakora nk'abo u Burundi bwonyaruka gutera imbere. Iyi ekipe ya Payeje mwitegure kugira ngo iyi experience mwagize mu yameriyore neza tubandanye neza gushikaho namwe muzoteba mugakurira abandi kuko namwe muzozehekaga. Muzozekana mwe mukurira abandi muza murabigisha mwigisha turajenisa. Ubu rero muje ku kivi ndabateye intege muje ku kivi. Nico gituma ndabashimira cyane gose. Ngira ngo ishimwe ry'ukuri tuzoribona hamwe hagera gushimira abakozi bakoze neza. Niho muzobibona yuko mu Burundi dufise koko abahizi bukuri kuko mwarakoze birashimwe. Ubu rero duce dusubira kwicara hamwe komite de pilotage neza tubinonosore tubikore neza ku buryo mu myaka itarenga 5 Uburundi buzaba bufise indi sura. Ico niyemeje jewe nuko Payeje tugiye kuyikomeza. Igiye gukomera. Payeje tugira tuyikomeze uca umugani udahera. Umugani udahera sinzi ko muwuzi ingene umeze. Yari umugabo yari afise inkumi nziza. Hama abahungu bose abasore bose bakayihurumbira. N'ibikoko birimwo byose byaraje kurondera. Hanyuma uwo mugabo aca akoresha ikibazo ati ushobora iki kibazo niwe azotsindira uwo mukobwa wanje. Ati nuca umugani udahera. Umugabo wa mbere araza ngo harabaye aravuga araheza umugani ngo sije no hahera. Ati we taha twavuze umugani udahera. Uwundi araza araca umugani urahera ashika ngo sije no hahera. Haca haza agakwavu ati jewe rero ndashobora guca umugani udahera. Ati cako ati harabaye umugabo agira ikigega ugitiba umuzinga w'inzuki. Ati izo nzuki aratega zirataha ikigega. Ati zitangura kuja guhakura zirondera ubuki. Ati kamwe gasohoka akandi kinjira, kamwe gasohoka akandi kinjira, kamwe gasohoka akandi kinjira. Ntimurabona mu muzinga none akayuki kamwe karasohoka agiye kurondera akandi kakaba kazanye, kamwe gasohoka akandi kinjira, kamwe gasohoka akandi kinjira. Karavuga gushika umugani udahera. None rero Payeje dushaka kwimera nk'umuzinga w'inzuki umugani udahera.
uza baguha bagusohora uwundi yinjira aronka gutyo gushika n'umwana azovuka mu 2500 azasage payeje ikiriho. Yaciye asaba ko ubushikiranganje bwose bwo kwigira akarorero keza kuri payeje kuko gwaruka gwaramaze kwerekana ikimenyetso cy'umwidegemvyo mu byo ubutunzi. Barakoze cyane. Ahubwo no basaba ko aribo iyo experience bakwe kuri payeje boca bigisha abandi bashikiranganje bose kugira barabe ingene bokora muri formule payeje bizoca bigenda neza. Nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye yaboneyeho akaryo ko guhamagarira abafatanya bikorwa bose bakorera mu gisata cyo gwaruka gushigikira ikigo payeje kukira amaze kwerekana ko ifise akamaro mu ntumbero yo gushigikira ugwaruka gwinshi mu buryo bufadika kandi budakumira. Nongere shimire n'abapartenere. Abapartenere burya bose bavuga ngo ni ibintu ngo turiko turatripota ngo nta kizovamwo. None niba turabere kivuyemo. Ariko abajya barinda bemeye bagaterera nabo nibo bazokwigisha abandi ba partenaire. Nibo bazokwigisha abandi ba partenaire. Umuntu yitwa ngo yaje ngo dufashanye mu iterambere atakintu dushobora kwerekana twakoranye nta kamaro kiwe n'uwaje kwiryohererwa mu Burundi. Ajya amahera ntibaze bayitirire ko bayazaye mu Burundi baje kuyarya. Bataje kuyarya ntibatwereke ico yakoze. Nico gituma bari bakwiye guca bafata ayo mahera bakashira mu gwaruka kugira ngo Burundi butere imbere. Nimwiyumve nk'uwo vuga ati ndabahaye imiliyoni 100 z'amadolari. Mu myaka 5 twakoze n'indege. Abapartenere rero bemeye kwiyangaja ndabakengurukiye. Ariko hariho abandi gito abapartenere gito bashaka kwigira abavyeyi beza ga mu gihugu cy'u Burundi. Kugira bataho umugambi wa payeje bace bafata ngo reka natwe twigirire gugwaruka gwacu ngo turuhe ngo rudasubiza ngo kugira ngo bace bavuga ngo payeje ntacimaze ngo n'umuvyeyi mubi. Umunyamahanga aza gukunda umwana kurusha nyina ukabushaka kumumunyaga. Ayo mahera niba bashaka gufasha u Burundi nibayazane tuyashyire muri payeje hanyuma ugwaruka rwose ahubwo rushikirwe. Kandi nagenda basabe abo bagira ivyo muze mu badome k'urutoki tuzobafatira ingingo kuko bashaka kucanishamwo ugwaruka rw'u Burundi kandi bose ari bene Burundi. Uwo n'umunyamahanga so Murundi mugashaka gucanishamwo bene Burundi. Uwo muzobona ababura amatari genda mugire ba musitanteri uzobikora wese ashaka gucanishamwo ugwaruka tuzobufatira ingingo. Amahera niba bashaka gufasha ugwaruka nibayazane turafise uwo mugambi payeje bose babibonye gukora neza nibazane bashiremwe amahera hanyuma tubikorere hamwe. Batavyemeye nibatuvire mwereke gututobera ko twarabonye umugambi wabo. Nino ngaha hagarukiye ikiganiro ku kivi cy'uyu munsi turabashimiye.